burya nimba inyoni zibaho kandi zitabiba wa muhungu wewe nibiki urashobora gutekanya umutima hama Imana igakora ivyayo hama kandi ndanatahura yuko ntizahagaritswe kubera ibindi murabizi kiza ca corona kandi mu gihe koba ari ukwirinda twese numva umengo ntivyari kubuza ko badahagarika kugira ngo umugwi w'abantu munini ushobore gukira bivanye nuko karaoke zoba zihagaze nimba arico cyutuma abantu batandukirwa cyane na corona je numva amakuru atohojwe ku buhinga bugezweho anasobanurwa n'uwabisobanije rega nivyo nyene niwe wabisobanije none nzi kubisobanura niko bigomba kugenda hama ndababwire ko muri The Fighter Production ntitwicaye ndakunze kubivuga ariko ndababwire ko tuticaye akazi ko karahari kandi tugiye kuza neza abakunzi ba Niocell TV ndababwire ko ndabakunda cyane ico ni cyambere Yes, nkuko vyama misi yose murabizi ko tugeze hano kuri kamera za Niocell TV tubaha ibiganiro bisukuye, ibiganiro bimeze neza, ibiganiro bizira kanenge niko no bivuga kuko ni naco kivugo canke ni nako twatanguye tubabwira ko hari vyinshi muzobona mutari bwigere mubona hano na cyane cyane muri industrial music y'u Burundi. Nyita Edison ndayahoze wongera umwite Arkeni ari hariya kuri kamera za Niocell TV niba ariko aradufasha kugira ngo bikunde ko mubona uno mukambwe mu muziki w'u Burundi uno mukambwe na cyane cyane muri karaoke ya hano mu karere niko no bivuga ibintu bigaheza bikabananya bigenda neza ariko imbere ko rutangura reka nongere ndabaseye mugire subscribe haruhande yaho commentaire zanyu n'aba artiste muba mwifuza ko tubazanira turazikeneye kandi ibintu bigaheza bikabandanya bigenda neza mwongere musangize ano biganiro canke zino nkuru zitandukanye dukomeza kubashikiriza hano mvugiki ndekiki ndi kumwe n'udasanzwe mu bikorwa bitandukanye bimeze neza mvuze ko ari udasanzwe ntabwo ari Imana data wa twese uri mu ijuru ariko no muririmbyi yemewe hani wacu mu karere ndetse no kugwego gwisi niko no bivuga kuko uvuze umurundi ari muri Amerika arakubwira ati bano bamaze imisi batubaza uyu muntu ni kintu kibimeze gute amaze kora collab zitandukanye zimeze neza haba hano mu Burundi ndetse no muri Tanzania mu gihugu ca Kongo n'ahandi gutyo kino gihe nibitumwa ko niko no bivuga yitwa Vishu Peace and Love iyo ni izina yahawe n'umuziki ariko haruhande yaho arafise amazina yahawe na papa na mama nibaza ko imbere yuko tugira gute tuduga kwijamo cyangwa imbere yuko twinjira mu kiganiro mwidonido atangura yibwira abariko barakurikirana Niocell TV. Yes ndabaramutsa abakunzi ba Niocell TV ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Nziga Masabo Vianney hanyuma umuziki nawo ni Vishu Love mukali wa live music Mr Gucci man #O yes Gucci man gaje gute na nyuma ya Vishu Gucci man urumva nibaza ko ni izina nyene muntu iyo ubonye impuzu canke novuga iki iyo ubonye impuzu ukunda canke ikintu hari ibintu bimwe umuntu avuga ati je no kuyita kano kantu numva ko mbere hari ukuntu rero niboneye akantu kitwa Gucci hama numva nyene ndagakunze tu hama nyene numva no kwita Gucci man basi reka ntabwo nkubwira ko berewe cyane Vishu urakoze cyane ko daraba mpereye ku birato ukaja ku isuruwari ukaja ku gapira ukaja ku nsaha ukaja rero mu mutwe ari naho nza guteba gatoye kenshi barakunda kuhavuga ino bimeze neza kino gihe dukubitiye aka look iyi kwafe bayita gute bwana Vishu abayizi barayizi disoye wirutse bakubise amantu zeye amakomantere menshi bakubise amakomantere menshi kujanye na tentire ibiki ariko uyu munsi naho baravuga iki Vishu yitwa mutamenyerwa bivanye nuko muri The Fighter Production baguma barondera bishasha vya Vishu donc ukuboneka gushasha kwa Vishu gutandukanye nuko bari bamumenyereye kandi nibaza ko ari navyo bigize umuziki ni navyo donc umuntu acabishira muri ya systeme yuko umuririmbyi avugangwa yes cyane haruhande ya look mbona ndabona ngo n'agatrace ni myaka Edison uvuze ni myaka aho ni muri The Fighter Production na kimwe batagira iki kivugo mazi imisi ndacyumva ni myaka ni myaka bigaragara ko ari terme nshasha ishobora kuzanye muri izananye muri The Fighter Production ngaho tubwire ibyi terme navyo bike gute
ivyiterme nyine arondera bishasha ni imyaka muri The Fighter Production tuguma turondera bishasha ivyo bishasha rero ntibikoroka biva mu ijuru bizanwa n'abantu hama rero wumvise akantu ni imyaka no kuvuga ko nta handi nari bwakumva nogerageza no kukubwira muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi abantu benshi bariyitirira ibintu ukaza gusanga rero babishitseko bibaza ko babishitseko vya vrai mugabo ntibabishikeko kubera ko uburambe atabwo bafise ukisikia sasa ni myaka ni bwa burambe twe tuba turiko turavuga mu yindi sense ni bwa burambe muri ko muravuga muri sense na cyane cyane y'ibikorwa bitandukanye mumaze gukora muri The Fight Production Vishu nkurondera canke ahanini ngira ati nkeneye gukorana ikiganiro na Vishu tuza kuvugana ahanini ku bintu bisha kuri 2 canke 3 ni music hamwe ndetse nibiherutse gushaka ku bantu bacanzwe bagira karaoke iyo bija hose hari ukuntu vyakiriwe ugutandukanye bamwe ati iyo bija hose burya hajya ntufise abakunzi gusura afise n'abansi kuko iyo umwana w'umuntu ufite abakunzi ugafita n'umwansi iyo bija hose abantu bakicumva ko peace and love itakiri kwirakora karaoke harabo vyaguye nabi nabo vyaguye neza ivyo nibaza ko tutobishira ku ruhande kino giho Vishu atari ko arakora karaoke ubuzima bumeze gute rega Edison arabantu bamwe je no kubwira nti twebwe muri The Fight ibintu byose turavyakira kandi tuvyakira uko tubironse abo vyaguye neza abo sinza kubateba ko kuko nivyo vyabo ariko ziko bizokwama zizosubira zogurugwe hama ibintu mbere bashaka bigende neza do plus abo vyaguye nabi nabo abo ni babandi baba bashaka kuruhurwa canke kuruhuka kubera karaoke za Vishu canke concert live tubatiko turagira buri weekend twebwe twavyakiriye urabona y'ibintu bibaye biba bifise impamvu wosanga hari hageze yuko zihagarara ngo twikubita gashi dukore canke mu majambo make nta kibera ubusa twebwe rero nitwavyakiriye nabi kuko burya ingingo yifashwe haba hariho impamvu kandi ifatwa ku bwa benshi ngo benshi bashobore gutera imbere sinibaza rero ko twebwe umugwi w'abantu bakeya ushobora kubuza iterambere rya benshi voilà Vishu ukicumva ijya nkuru we yakiriye gute nk'umukunzi w'abafana nk'uwaramaze iminsi avuga ngo ijya mu bibanza bitandukanye aduze kuri stage amashi agakomwa ikaruru k'umunezero kagakomwa ukicumva ijya nkuru ati karaoke stop tuzobabwira hanyuma we yakiriye gute ijya nkuru nibaza ko jewe nka Vishu kuyakira mu majambo make ubwa mbere nyene urumva n'ahantu uretse ko karaoke zisanzwe ziduha amafaranga akenshi hari n'igihe usanga rero arizo twisumamwo niko kazi dukora nivyo bituma tubaho mu ntuze rero ubwa mbere nyene navyakira mvuga nti none bigiye kugenda gute bizogenda gute ako kantu karaje muga mu nyuma hacaraza nakakandi kavuga kati rega burya nimba inyoni zibaho kandi zitabiba wa muhungu wewe nibiki urashobora gutekanya umutima hama Imana igakora ivyayo hama kandi ndanatahura yuko ntizahagaritswe kubera ibindi murabizi kiza ca corona kandi mu gihe ko bari ukwirinda twese numva umengo ntivyari kubuza ko badahagarika kugira ngo umugwi w'abantu munini ushobore gukira bivanye nuko karaoke zoba zihagaze nimba arico cyutuma abantu batandukirwa cyane na corona je numva ata mpamvu yo kureka guhagarika karaoke voilà ubu byumvikana ko nyuma yo kubitahura ubuzima bwa Vishu burakomeza twinjira neza na neza mu gisata cyo muziki 2020 warayirangije kandi uko bigenda kose harugwa mu ba artiste barangije umwaka neza nubwo ibibazo bitabuze bivanye n'ibiza vy'ibina biriya urangiza umwaka watekera canke wiyumvira ko 2021 ugiye kwitangura gute mu bijanye na game nyuma ya vyinshi twari tumaze imisi guca ngo muri 2020 bwana Vishu urakoze cyane 2021 nk'abandi bose urumva uriyumvira iterambere ryawe hama ukaniyumvira icyo ugomba gushika ko kugira ngo umwaka uheze uko wawuhejeje uwutanguye ntugusige uko wagusanze sivyo
nariyumvira nyene ko bigomba kuzogenda neza cyane kandi nubu ntakubesha ni hamwe nyene muri The Fighter Production ntidukunze kuvuga wabi ibikorwa vyo bizokwivugira mu misiza nibaza ko vyinshi reka sinda bivugire hano mpave nsanga mbeshe ariko uraturahurira duke basi muri vyinshi kubagabaniriza ko ni vya bindi vyo gushaka kwarura inkoni itarasha bavyita kujabura ariko nibaza ko nuwo jabura nibaza ko atakibazo bon jabura gato basi mugabo ntibibe Edison kenshi nakunze kubivuga ibikorwa birahari ishaka rirahari umuyobozi wa The Fighter Production ntako atari karakora ni nguvu zose ndazi ko arazifise araratajyamye ibikorwa rero murindire birahari mwabantu mwe kandi nibaza ko bigatangura kuza nibaza ko bitazosubira guhagarara kuko iyo utanguye umwaka ubu ufise ukuntu d'abord ubanza kurokira ngo urabe umwaka utanguye gute kandi nk'ubu kuri bimwe rero wambaza nk'ubu kuri twebwe umwaka ushobora kuba utanguye nabi kuko karaoke zahagaze bica binadutuma kwiyumvira ati none mbega mu gihe zoba zihagaze amezi 5 vishu canke bendi yiwe bazobaho gute apare abandi tunezereza twebwe vyari bisanzwe karaoke yari isanzwe ifasha mu rwego rwo kubandanya kumenyera cyane stage no mu rwego rwo kudufasha mu mufuko bizoca bigenda gute ivyo vyose rero The Fighter Production bakaca baja hariya bakavyiga bakavuga bati ibi bintu kumbe uretse ni covid iducishije ubwenge gatoya hazoza nibindi biza bisumba ibi usange rero barahagaritse bagaca batangura kwiyumvira bati twikubita gashi turabe ntizibe ya karaoke gusa ariko turabe ikindi kintu canke ibindi bintu bishobora gutuma vishu atamenyerwa muri karaoke mu gihe karaoke zohagarara vishu akabandanya kubaho kandi bendi wikabandanya kubaho n'umuziki kandi ukabandanya gusohoka ukuri kwame voilà ako uyu munsi urampa ingi urampa ndaguha ikiganiro aruhande y'ivyo vyose hari hantu nakubonye dufata ngo ku butaka bw'u Burundi haba hadasanzwe nakubonye mu mwambaro ura aho ni he yumvira ahantu heruka gukorera akantu kumutse ukanaduhezagira aho ni he mwabana ukanaduhezagira ebana ukadukubita muri gospel bigakomera hama tukava tukongera tukinjirana cyane cyane muri za zindi ngene uravyumva ndahagufyinze wonyibutsa aho hantu Gaidiso nkora byinshi rega nkora byinshi usanga muri The Fighter Production nta kuryama Ediso barankoresha kabisa nanje ndumukozi nico gituma ntaza kwibuka yaje akantu ngita ngo bank amiyo bank yitwa twatuzi ko bashira amafaranga uwo bahamagaye bare mu amafaranga uyu munsi arampereza bank Ediso oranjanira nije kuko nubu manager nuko atari hafi twari gusubiramo ngaho tubwiye banko buhari kidiri mwako kumbe avugaho burya tuba turi gato tuba tugukenera hagufi ngaho tubwire ibijyanye n'ijyadiri ijyadiri none ntubizi ko tanto turakumva muri berbe ngo bakuduganye mu rumonge bakuduganye hehe ni myaka kino gihe unafika mu bankobu n'uburambe sasa vishu hakaca haza babandi ibi biraka byose bikaca biza bigira gutse vyugarakanwa babandi bavuga ngo vishu yarazimye ngo vishu ntari ko arakora ariko ibi bintu ucu bihuza gute ngaho tubari uko ndabihuza ababona ko ndiko ndakora bo barabibona je nibaza ko ujya avuga ko ntakora Edison uramubwira uti wa muntu we wotekana byo gufasha kuko uyihoreye ahonga bike sivyo nibaza yuko bankobu sijyambere bankobu dusanzwe tubanye neza umubano wa Peace and Love canke wa The Fighter canke wa Vishu muri bankobu ni mwiza cyane nico kimwe na BRB nico kimwe na Shirako na BCB ni benshi nuko nyene muri The Fighter bimwe nakubwira ntidukunze kuvuga ariko nyene ibikorwa bikaza birivugira kujya mwabibonye abayobozi ba banko bubamanika amaboko bashima Imana Vishu yababwiye ati ibintu bimeze gutya niko biba bimeze twebwe rero ntidukunze kuvuga ariko dukunze gukora yes ariko ari ikintu ngomba kugarukaho kubijanye nakurikiranye video y'ukuntu mwakoranye na Bankobo kugira ushike muri mode yo kubashiramwe indirimbo za gospel mwari muvuye mu biki byari bihereye hehe Edison ega wamengo ni eglise wuguruye apare yaho usanzwe uziko ndi umukatolika sivyo hama jewe kenshi ndiko ndatambira mu cyumba
bon nibaza ko burya Edison kuja mu munsi mukuru umuntu yagutumiye nguje kumunezereza hari ivyo nawe ugomba kumviriza sivyo nubugiye kuvuza umuziki bisanzwe ndashaka kuzatsurira ko akantu gatoya d'accord iyo umaze kumva umuntu mu bintu vyose atanguza imana sivyo iyo mana ibikomeye siko baranzi nk'umuntu avuza umuziki ariko kandi bamwe muri bo ndetse n'abayobozi ba Bankobu hariho benshi bazi ko nsenga sivyo washaka ntibigeze bansaba ngo ririmba gospel kubaze ati mbe barabigusavye canke vyakuje nkuko nyene navyo bigeze bansaba ariko jewe ndaraba muri The Fighter Production hari ikintu twebwe novuga ko dusumvye abandi ni wabona manager turi muri show ukabona vishu hariya kuri stage yahumye yasaze ukazubona manager gatoya araje agaca yongorera akantu fisha umugufati wa muhungu we hajya rero hajya bakubwiye iki ico dusumvye abandi rero nico kuko jewe muri urya mwanya bandiko ndakora hari ivyo ntaje kubona nkuko usanzwe uziko mvize ingorane yo kubona sivyo ariko mbavize ryajisho manager hariya hijya bari kararaba ati abantu bameze uko vishu kuri bwa burambe bwacu dusanganywe jewe ndabona wo hindura ukagira ibi oho ambwiye ko gusa nanje abaziko avuga rimwe nkaca numva gatanu ibisigaye we waca yigira nanje nkaca nzigara ndakordo nibisigaye nuko rero burya habaho gukorana neza na manager canke na management iyo bimeze manager kimunezera gusoma nuko abona public iri mu kirere mu munezero udasanzwe erega none yoba jejwe iki mu gihe public tutayisarishije ngo baveho akayasho kabishe naco tuba twako turacari muri game ibiteramo bitandukanye wakoze kino gihe je nibaza ko nimba ntihenze ndemeza ko The Fighter Production iri mu lebo afata ibiraka bikomakomeye hano ku butaka bw'u Burundi reka je ndakubwira ahubwo ko The Fighter ari ya mbere biba mureka kuza murabitinya kubivuga ni number 1 kuko imaze kubihamagwa na Banque de la République y'u Burundi igahamagagwa na Bankobu igahamagagwa na BCB aho hose bagakena ati vishu atahari nta kiza gukoreka hanyuma manager wa The Fighter Production turumvikana bimeze neza nibaza ko aho nta kindi tugomba gukora no gukomeza gushigikira ino team nofata kwidasanzwe vishu hari indirimbo zasohotse ziheraheza umwaka n'izindi harutangura umwaka hari akantu radusukamwo oya ko ndibuka ko numve mwe na Brina mwagakoze mwijoro tugira twinjire mu wundi mwaka yego nofataho kajya tujya tugaharura katangura umwaka canke kaheraje umwaka je kajya kubwanje karugaye kajya karugaye kajya niko kugaye hama oya kugurura ntiharage oya kabisa kugurura ni murindire management burya nitwicaye Edison kandi reka kugumurondera ko mvuga ibintu byose ako vishu ari kintu nakubonye kuri numve ntari ndakumenyereye uzi gufata kujyaga vishu muri clip video nkiniye kabisa ni myaka Edison tugomba kubikora vyose abavuze ko tudashoboye nka TV shu yatakaje gato y'umurongo abandi ati bimeze uku gaho tubwiye ni myaka se ivyo gutakaza imirongo ntibishoboka Edison ati none vision muri tunashaka kumva none numvise nyene narumvise kabisa gaho tubwire 2021 twayinjiyemo kandi tuyirimwo vyabaye mugabo iko bigenda kose tugomba gukora tugiye ko muri The Fighter Production bariko barakora ibidasanzwe kugira ngo umuriro ukomeze kwaka na cyane cyane w'umunezero nka vishi kuri kote yiwe anene we tubona seruka ava muri The Fighter Production ndetse na murumuna we difficile 5G ariko kandi kuri wewe bimeze gute plan y'ibikorwa vyete ntakuja buri nkono nkuko bigenda kose wotubwira ati ngira ndondera ukuntu nugara amajambo ya bariya binyuza hana Edison yes I nagira ndakubwire nti Jesse nkora ngo nezereza abaca nke bari mugaje nkora akazi nico kimwe na The Fighter Production ahandi ngaha ndashobora kuyivugiramwo bimwe The Fighter ntiri ngaha ngo ize kunezereza aba bantu canke ngo bajya bavuza ibi ngo The Fighter icikora gutya no twebwe dufise uko dupanga ibintu vyacu dufise planning ziwacu uvuga ko vishu atigera yitaho comment negative na cyane cyane zikunda kuza ku ndirimbo aba yasohoye yoba yihenze si ico navuze par contre jewe comment negative ndaziha valeur kuko zituma swat nshobora kwibandaniriza kwa kundi nyene swat nshobora
kuba mbona ko hari ivyo bariko baravuga biri ivyo kuko sindi umweranda Ediso sindi umweranda kabisa ndabivuga nyine comment mbi ziranyubaka comment nziza zozo urumva ziba zije ni nko gusiga umwiza none wumva izo zibiri zihuye cyane ivyariki jewe izo zibiri zihuye kuri jewe zose ndazakira zikamfasha kuko zakira zikagufasha izimfasha za mbere nizijya mbi urumva nziza zozo ni nziza nyene ziba ari nziza nyene muga bombi nizo ziza kunyubaka burya hajya umuntu akubwiye kuri mu Ediso abagutumye kuja kwiraba mu kiyo kandi ugiye kwiraba ntuza kwibura kwa gatozi ako gatozi ni wakabona rero niko ucuza gukemura wa muntu ntazosubira kubwira kuri mubi niho hantu abantu benshi twihendera ngo commentaire mbi ngo nimbi bantu hari n'abaca bayikanselinga cyangwa baca bayifuta abandi bakayitonda ko bagusanga inbox bakakwataka ibara rikagwa ajya n'amakosa kubisanzwe reka commentaire mbi ibe mbi afise uburenganzira bwo kugira icyo avuze ku kikogwa hari umuntu kuvyukuri Ediso hari abantu bihaye ni ubwo ikintu kiba ari ciza akubwira ko ari kibi siko mwene uyo rero atuka hari umuntu aponda ukabona ko aponze tu bisanzwe mugabe igikogwa ari ciza hariho n'uwundi muntu adaponda mugabo akakubwira ati iki kintu burya mwari gukora gutya mwene uyo rero ntangorane mugabo ujya ponda ujya wewe ucumuye ati ni wivugire mutama ntakora uriha iyo buri ikori ntiwavuga voilà birumvikana Vishu nubwo ikibazo nari kubaza manager ariko reka ndakikubaze ni n'ijya mbere dukoranye imbere yuko wadufashije kugura ino TV kandi tunagushimire cyane byagenze neza ivyo ni bisanzwe bamwerekana ko mufitani mubano mwiza na The Fighter Production abana bariya na cyane cyane mu malebo tumenyereye turakunda kubona hasohoka ama t-shirt hasohoka kino gihe ariko arasohoka n'ubufuka munwa ahandi naho hagasohoka utundi tuntu dutandukanye tuza tugaragaza sinye iyo muryango ubusanzwe urimo kuri The Fighter Production ntibikunda kugaragara why urakoze nubwo ntari manager canke kiongozi wa The Fighter Production birimwo ivyo mbona vyo ndabibona tu Ediso nigeze ko kwishura nti muri The Fighter Production twebwe ntidukora ngo tunezereze uyu canke ngo dukore bivanye n'ivyo naka yakoze hama ngo natwe twigane twebwe ntidukunda kwigana muri The Fighter Production twebwe tuba tuvuga tuti tugomba ibintu vy'iwacu bibe gwacu twebwe ntidukunda kwigana ahubwo dushaka batwigane nico gituma nimuzobona naka yakoze iki hama ngo The Fighter Production nayo ngo naje ndakoze ibi ayo namakosa nuzubona umuntu adandaje ibitoke hajya hirya ngoreka nanje nje iruhande yiwe ndandaza ibitoke par contre nimba adandaje ibitoke nawe cudandaza ibiharage kugira ngo ujeje kugura ibitoke abone pembeni ibiharage nawe bakugurire bigaca bijana mugabo ntuzubone umuntu ngo adandaje ibitoke amana ngo udandaza ibitoke kubone wadandaza ibitoke uje umuntu yabitanguye afise icyatumye bitangura ndumva wigishije mu migani nka Yesu muri The Fighter reka nuguruke rero muri The Fighter Production twebwe hagize umuntu akora ikintu twebwe ntituza ngo natwe twigane dushaka ahubwo ko batwigana kandi dufise vyinshi benshi batwigiye ko nubwo badashaka kuza barabivuga ntibavyemera ntaco hari igihe bazovuga bakavyemanga ubu rero muri The Fighter Production iyo mipira ntayo uri kurabona ubu iyo mipira ngo mipira ngo The Fighter Production umwanya nturagera Ediso oya gito tokwambara dufuka muntu twanditse ko The Fighter twebwe ibintu dushaka Ediso ni dushaka ibi bintu byo ngo tuze kuyiwo ngo twakoze ibi ngo niba twebwe dushaka amafaranga ndabikubwiza kuri Ediso twebwe dushaka amafaranga rega Ediso amafaranga si navuze Vishu ni ngo nakumvisha ikintu kimwe amafaranga si ya create umuntu ni wa create amafaranga noneho ni waba create amahera apana suko Ediso suko bitegereza kugenda mufize izindi nzira nibaza ko no mu bintu bituma mu Burundi muziko datera imbere ni ibinyene turiganana cyane Ediso kandi ugasanga ibintu birasaba biri ku migwi myinshi n'amakosa niwaza kuraba imipira y'abana bariya ni myinshi mugabo ni wabaza amafaranga bamaze kwinjiza uza kumva ngo ibihumbi 100 nane nimba wiyita umuntu akomeye sasa bagomba kuba bakenyene kuko haraho tutarashika nico gituma utazobona muri The Fighter Production twigaye Vishu tugana ku musozo kikibazo no ikubaziriza ni jambe ndakikubajije hano kuri kamera za Niyo Cell TV narakubonye wewe
nongera nkubonana na Happy Famba ariwe le patron wa The Fighter Big Production Boss. Big Boss Yes. nongera ndakubona n'umutipe yitwa Yogo Beat Yeah man. muri studio kanaka iyo studio muyirimwo banavuga yuko umutipe yarategerejwe ahantu kugira ngo aguma ari ruhande ya boss we Yogo Beat na cyane cyane yari yazanywe nande na Alikiba tashaka mutubwire ujya mwanya mwari kumwe mwari mu biki Ariko Edison iyo ubonye kuko byagaragara ko manager yari yishimye cyane iyo ubonye Vishu ugaca umubonana na manager wiwe ugaca umubonana n'umuproducteur nka Yogo Beat ugaca ubabona bari muri studio ntibari ku kiyaga ntaco wibwira wewe ariko namwe mwabantu mwe iyo ubonye video nk'ijya ugomba kumenya ko hari ikintu nyene ugomba kumenya ko abari mwanya muto mwamaranye gikorwa cyavuyeho kirangutse canke ni ryabanga nyene rikiri muri The Fighter Production Edison Jenny baza ko nimba mwarabonye manager kugira ngo yubahuke kugira ibintu mwene biriya manager wanje rero je ndababwiza ukuri so umuntu ashuha oya agenda bukebuke ubonye aka video nka kariya aba ari cyakoretse mwabantu mwe kandi kidashobora kuba ari na kimwe canke bibiri canke bingahe ushobora no gusanga hanavutse ubucuti muzotahura mu myaka iri imbere canke mu misiza Ibaza ko nishu ukomeje kwigishiriza mu migani ukomeje kwigishiriza mu migani abakunzi b'umuziki w'u Burundi gavisho bakuri mwiki ko najume ngo nabuze ico nkuramo ariko nishuye nakubwiye ni Edison navyumvise ariko ibyo byose abantu bacu batangana kwitega ati hari indirimbo yogiye gusohoka izogaragaramo logo ya Yogo Beat sinza kuvuga ngo hari kibombe oya kiguma ari gisaso owe kapana suko dukora muri The Fighter Production twebwe tubabwira tuti ni murindira ibikorwa bivuge ibikorwa vyivuge ariko vyovyo ico nakubwiye cyo ibikorwa biruzuye kandi ama studio atandukanye bimeze neza n'aba producteur batandukanye kubera iki Yogo nawe atoja mu bandi mu karere kandi yakoze ama hit song akomakomeye ku rwego mpuzamakungu kubera ko atokorera hit Vishu Peace and Love kuva ku butaka bw'u Burundi hanyuma nawe gaharugwa muri ivyo bihangange mu karere Yogo yakoreye indirimbo iyumvire nawe nk'ubu ubonye akavideo nka kariya manager yoba yarubahutse ugaposta atacavuye ntiwumva ko bimwe navuga ko The Fighter ari ya mbere twoba turiko turaswaganya sinavyo tubiteze byo guswaganya siho turi kandi sinavyo vyemireje Vishu ndumva ibindi nzobikubaza ubutaka kuko ngo hajya ngo akaryoshye ntigahora mu itama ariko uko bigenda kose ivy'ingenzi nabikubajije kandi ndizera ko ejo naho hazovuka ibindi ariko ndashaka kuhereza aba message abakunzi ba Niosel TV abakunzi bo muziki w'u Burundi ndetse n'abakunzi ba karaoke bamwe baramenyereye gukatika buri ko weekend itashe kuri wewe urakoze cyane Edison abakunzi ba Niosel TV ndababwire ko ndabakunda cyane ico ni cyambere ugira urukundo nico cyambere hama nsubira kubipfuriza n'umwaka mwiza kandi kuko turacari mu kwa mbere turacawifurizanya ama ndababwire babandanye kugira subscribe sivyo baze bararonka amakuru nkaya amakuru ya vrai kwera kuvuze ko ari amakuru ya vrai amakuru ya vrai ni kuvuga ko namakuru atari urukurukuru amakuru atohojwe ku buhinga bugezweho anasobanurwa n'uwabisobanije rega nivyo nyene ni wabisobanije none nzi kubisobanura niko bigomba kugenda hama ndababwire ko muri The Fighter Production ntitwicaye ndakunze kubivuga ariko ndababwire ko tuticaye akazi ko karahari kandi tugiye kuza neza amakaraoke abakunzi ba karaoke mwihangane ni kumvo zacu ni kumvo z'igihugu cyose ni no kumvo y'isi yose kuko urabona ko aba barafata ingingo izi canke ziriya bivanye n'iki kiza habwo tubandanye kucirinda mu misi iza nivyagenda neza abategetsi bazotubwira dusubire tubandanye kuko ntibabikoze kuko twanka habwo babikoze ngo barinde imitima canke abantu batari bake kuko urabizi ko muri karaoke haza abantu batandukanye kandi agacupa umuntu yamaze ugasoma urabizi ko biba bimeze ejo n'ivyasubira ku murongo ingufu zo zari zazindi tuzoba oya zizoza ari nyinshi zizoza ari nyinshi nitwoguma hahandi diso nuko bisanzwe bimeze iyi ni Niosel TV nyita Edison Ndayahoze ari kumwe n'umukambwe mu muziki w'u Burundi ubona ko atakimujugumizana cyane cyane kuko abamuhamagaba badasanzwe nawe ntagomba kuba usanzwe kino gihe ndemeza ko Vishu Peace and Love ari udasanzwe hano ku butaka bw'u Burundi ndetse no mu karere bivuye ku bikorwa bitandukanye akomeje gukora ico no babwira nuko
kenshi Vishu kino gihe umurondeye ko amakuru arayaguhereza kabisa ndakigushimira bwana Vishu hari habo kenshi ubwira ati bana dukeneye kumenya ibi nibi siho turi ntibikenewe ariko kino gihe kugira ngo utangarize abarundi n'abarundi kazamenye Vishu ari muri ibi nibaza ko ari ikintu kizima cyane oya ahubwo nibaza ko ujya avuga yuko atotanga amakuru abari karazimiza swat umuziki canke ivyo asanzwe akora nibaza ko jewe ku ruhande rwanje mwavuganye na manager muri The Fighter Production ntaco mbuza kuza gutanga amakuru mu gihe ndayafise yes okay ndagushimire cyane nongere shimire cyane abari ko baradukurikira yari Edison ndayahoze kuri mic kuri kamera za Niocell TV nari kumwe na Arkeni nawe ntako nakora mu kumushimira kubera ivyo ariko arakora ni ibintu bizima kandi bimeze neza ciao ciao